Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri roshene ya YouTube ya ICTV no mwanya w'amakuru agezweho. Ndabaramukije aho muri hirya nino hatandukanye mudukurikiye, ndazi ko murindiriye ko tubashikiriza vyinshi mabiriko biravugwa ka mu gihugu c'u Burundi. Muri uno mwanya tugiye kubashikiriza amwe mu makuru ari kuvugwa, turaza kugaruka ku bibazo biri mu gihugu, tuze kugaruka ku mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'abagize leta yiwe, ndetse tuze no kugaruka ku mabanga akomeye cane avugwa muri ubwo butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza kuraba kandi na rya nyinyurana ribandanya hagati y'ibihangange mu mugambwe CNDD FDD. Ushobora kuba utarafyonda kuri subscribe, urashobora gukoresha kano karyo ugafyondako, maze uko dushizeko inkuru ukaronka notification ko dushizeko bishasha. Ano makuru yacuka tuyatangurire kuri rino kete ryandikiwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ni kete ryanditswe n'umugumyabanga ndetse akaba ari n'umwe mu bagendanyi ba Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba n'umugenzi wiwe, aho yamwandikiye ikete rikomeye cane ariko ririmwo n'amakuru ateye agahinda. Yamwandikiye ati: muvukanye Ndayishimiye, ngorobereje n'agahinda kenshi cane, ndabona ko ico nsigaje ari ukumena ibanga, kuko hagupfa noza nzama, aho gupfa noza nzama. Turakuzi uri intore, uraturemesha, hari naho utubwira ko vyinshi utoberwa n'abatovyi, hari naho utubwira ko vyinshi utoberwa n'abatovyi bakwegereye, kandi urashobora kuba utarira gusema. Ariko tukiri ngaho, hari umukurambere yayamaze ati: ikizokwereka ubwenge bw'umutegetsi uzorabire ku bantu bamukikuje. None ga nyenicubahiro, aka kagani k'uyu mukurambere wewe hari ico kakubwiye? Mbega ko abagukikuje tuzi ubarusha ububasha, bigenda gute batobere abarundi nawe ugume uhoze? Canke bigenda gute bagume batoba nawe ugume unomye? Nyenicubahiro, ko tuzi neza ko abagukikuje bose ari wewe ubagaba, bigenda gute ukwege ujana imbere nabo bakwege bajana inyuma, nawe unanirwe kubatera umwereka nawe unanirwe kubatera umwereka bakumbagare? Canke nyenicubahiro, duhishuke utubwize ukuri, abo wikikuje nibo basigaye bakugaba, canke ni wewe ukigaba, canke abo wikikuje baciye bagukikuza? Nyenicubahiro, ndi n'agahinda kenshi, ni hamwe nyene amosozi y'umurundi yavutse mu kinjana ca 20 atemba aja mu nda. Aka gapapuro kagushikiriye, aka gapapuro kagushikiriye kajovye, ariko ga muvyeyi, warubuze uko bigira ngo tugere mu mpeshi dufise uduse two gutabiza iyi si yacu yamaze gutituka. Erega nyenicubahiro, tudatabiye ntitwimbura n'intete. Nyenicubahiro, woba warampevye? Ari hamwe woba warandambiwe ugahitamwo kumpeba, urakwiye kumbwiza ukuri, kandi aho bigeze ndikeka ko utakinkunda, kuko iyo nkurikiye, iyo nkuririye ntunandaba, aho wumva utamaze kumpeba, nanje nkishinga ndakwayagurira, kumbe utakinezwe. Ariko naho wampevye waragize nabi, kuko sinari uwo guta nkakanuka. Reka mbere mpebe no kukwita nyenicubahiro, kuko nawe ntukinyishimiye nk'umunyagihugu umwe mu miliyoni 12 ujejwe. Ndiko ndihweza ingene nanje ndakuva inyuma, kuko kugukunda nisanze ari nko kwina akaheze. Hari ababanyi babiri bari barakumbariye nabi, nkibaza ko bashaka kukunyankisha,
none ndavyiboneye. Haciye imyaka itari mike batanakimvugisha kubera nabaciriye amate mu maso bariko bambwira ko batakikwizeye. Ejo aho bukera nzoja kubaraba ari hamwe bokwemera kumbabarira ivyanje nawe bizosigara bizwi n'Imana yo izi n'ibiri mu mutima wanje. Reka ndeke kugutako umwanya uwo nagutaye ko uramaze, kandi ejo ukabona ndakwihindutse ntuze utangare. Ndazi ko ugiheza gusoma aka gakete uza guca ushaka ko bwoca wanyishe. Urashaka unyice kuko ntaco ncera, ariko n'ubundi unyishe niwe uzoba wisogose, kuko jewe uranzi ko nitwa Murundi mu gihe bagenzanje babiri utayobewe b'amahasa uzi ko bitwa Babarundi. Jewe Murundi ndazi urashobora kunzimanganya, ariko ndazi ko utazoshobora kuzimanganya amahasa Babarundi, kuko ntiwokwitura umukwabu w'inzige, inzoka n'inzovu. Urabizi yuko amahasa ahuma, ayo masa arahumira. Nakagaruka njanye agahinda, tuzohurira i Bukama. Yari uwahoze ari inshuti yawe Murundi. Zirikana wibaze, aya marira ya Murundi sayo gufata minenerwe, ni amarira avanze n'agahinda. Ivyo Murundi atakamba asaba mwavyumvise, ariko Murundi arazi neza ko impembo agiye guhembwa ari ukuzimanganywa. Murundi avuga ko hari abantu b'amahasa abiri bitwa Babarundi agiraje gusaba ikigongwe inyuma yo kubashaya ko. Murundi avuga nk'uraga kuko arabona ko ashobora kwicwa, ariko kandi aranaburira Ndayishimiye ko ashobora kumwihinduka. Ndayishimiye nawe arashobora kwica Murundi, ariko ayo mahasa abiri y'Abarundi ni nka vya bizinu nsubizaho nkuye, ashinzemwo inkota azosanga ashinze muri Njerina, yongejemwo asange ashinze kw'izosi iwe. Umuti si ukwica Murundi, ashaka uduse two gutabira two guteragira imbuto. Ntashaka kwica, ntashaka kwicwa, ashaka uduse kandi amatwi ansumira ngo yarishe imbere. Ubu rero ni ubutumwa bw'Umurundi nkashavuye yandikiye Perezida Ndayishimiye, ariko nanone anavuga ko hari Abarundi bariko baratugabira cane aho ibintu ngo bigeze. Umukuru w'igihugu, umushikiranganje we wa mbere hamwe n'umushikiranganje ajejwe uburimyi ntibibogoze kuko vyarabananiye. Biravugwa bakica amatwi Abarundi, ntidutahura ko bobo koko bazi ico bajejwe. Ariko aho bigeze birateye isoni kuba umukenyezi Kariniya yumva ataco yinona. Uyu niwe wa mbere aba yaramaze kwibogoza kugira umukuru w'igihugu amusubirize n'umushikiranganje yozanira inyishu Abarundi. Gushika uyu mwanya umwansi w'uburimyi nimero ya mbere nuwagenwe ngo abukurikirane nk'umushikiranganje, kuko ntariko arakora ico ajejwe. Uyu mukenyezi mukaba mwomutumenyera ari muri koma canke aratwumva. Mu vy'ukuri nimba atwumva ni kici yoba amaze. Umwansi nimero igira kabiri w'uburimyi ni umushikiranganje wa mbere bene Ndayishimiye umukuru w'igihugu. Aba bagabo babiri bajejwe ubuzima bwose bw'igihugu. Ntivyumvikana ingene rero bafata minenerwe igisata c'uburimyi mu gihe bazirikana neza ko mbonye n'ubwabo nabo batunze mu ngo zabo bapfungura ivyavuye mu mirima. Uburimyi ni karahara mu ruganda ntibacura, kuko bukogwa n'Abarundi barenga ibice 90%. Ni ukuvuga ko abatunzwe n'umwuga wo kurima barenga miliyoni 10. Bigenda gute ngo Ndayishimiye na Nestor Ntawuntuye bumve batekanye igihe c'impeshi kigeze?
abarimyi hafi ya bose ifumbire bararindiriye bararishe ariko ntaco babona ntibayikubita ijisho. Abarundi ntidukeneye insiguro za fomi kuko fomi si igihugu, si intara kandi si n'ikomine. Fomi si zone, fomi si umutumba, si n'agacimbiri. Fomi ivutse ejo bundi abarundi bw'abarundi bamenyeho kandi nta kibazo bigeze bagira nk'ico barimwo no munsi. Abarundi turahaze kubwirwa ko ibibazo igihugu gifise biterwa n'abandi bantu. Ubu Ndayishimiye na Nahontuye bo kubahuka kutubwira ko ifumbire ibuze kubera umukoroni, ibuze kubera u Rwanda, ibuze kubera Pacifique na Rugurika, ibuze kubera abanywanyi ba Gwasa, ibuze kubera Niyombare, ibuze kubera Bunyoni, ibuze kubera Rede Tabara. Ndayishimiye na Nestor Nahontuye bogoza Kariniya muce mujana muri babiri kuri televiziyo musigurira abarundi bose aho biriko birapfira. Mubonye ikibazo mutagishoboye mwibogoze mwese, abarundi bavyikurikiranire. Kwibogoza niyo nzira nziza kuri mwebwe yo gusohoka izi ngorane. Kwibogoza rero nico mwokora. Vyarabonetse ko igihugu cabananiye gutwara, nta ntumbero mufise, nta mukivana, nta naho mukijana. Igihugu caramaze gupfa kandi caraguye mu manga. Inyishu ku kibazo c'ifumbire. Imyaka iraheze iyindi ikabandanya ikurikira. Ikibazo c'ifumbire kiguma ari ndanse mu gihugu. Mu gihe ifumbire ariko arahara mu ruganda ntibacura. Gushika umwanya nta mutegetsi n'umwe arabwira abarundi cane cane abarimyi aho bipfira. Umushikiranganji Kariniya yibereye muri koma, ngira ngo yaranibagiye ko ari ministre de l'agriculture. Uyakwiye kubogozwa mbere agaca ashigwa imbere y'ubutungane akisigura gucaha co guta mu kaga igisata c'uburimyi, gufata minenerwe vy'umukuru w'igihugu yamutumye kubona atigera ava mu gacerere ngo aremesha abarundi. Ni icemeza ko ashobora kuba yifatanije n'abashaka guhamba uburimyi mu Burundi. Umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere nabo nyene barihoreye nkaho atacabaye. Iyi ngendo irateye isoni ku bategetsi. Twaziga ko urukiza ikibazo baje tuzoza twumva bashize isoni batubwire ku Burundi buriko buragenda bugana mu nzira yerekeza muri 2040, mu gihe iyi myaka ine iheza abarundi bataronka agafumbire. Iri bara tukaba rero tutari twarigeze kuribona kuri Uprona ndetse no kuri Petero Nkurunziza. Na kamaramaza kisangijwe na Evariste Ndayishimiye wenyene. Mu bihe nk'ibi uburimyi buri mu bihe bidasanzwe, umuhuza w'abarundi nawe nyene ntiyakwiye kwica amatwi. N'amashinga amateka na nkenguza amateka nazo nyene zari zikwiye kuturungikira ivyo abategetsi barimwo, kuko bisa nkaho Burundi bwitwara. Umuti w'ifumbire n'uyuhe? Gushika uyu mwanya nta makuru dufise ku mpamvu ifumbire itaboneka. Natwe ntituzi aho bipfira, kuko tubona abarimyi batozwa amafaranga bakayatozwa n'uruganda ruhingura iyo fumbire hagati mu gihugu, bikarangira bene uduhera babuze ya fumbire bakaburiramwo n'uduhera twabo. Biragoye rero gutora umuti tutazi aho bipfira, ariko naho biri uko inyishu ziruzuye. Inyishu ku kibazo c'ifumbire ziri mu mico ibiri. Ubwa mbere hari inyishu yihuta kugira ngo ubutegetsi buronke iyi sezo yiyogoma. Ubwa kabiri ni ugutegura ukungene sezo ikurikira yogera ifumbire yarashikiriye abo ikenewe bose, hanyuma bibandanye gutyo ibihe byose. Mu maguru mashasha Ndayishimiye niyihuta atangariza abarundi ko uburimyi buri mu kaga. Aca asaba mu masaha atarenga 48 fomi ibe yasubije udufaranga yanyaze abarimyi. Ndayishimiye yongere akore nk'umujenerale majoro abibereye, avugane n'amasosiyete ahingura ifumbire mu karere, ayirihe mu mahera mu kigega ca leta. Indege zishikane nk'umwampi, hanyuma icidandazwa mu bayikeneye ku giciro ca leta mu gihugu cose. Amafaranga aca asubizwa
aho yakuwe kandi Ndayishimiye acunga ibiciro by'uyu mwanya ntibishikaneyo umurimyi yaruhishijwe na FOMI. Iki gikorwa cokoranwa ubwira kugira ngo iyi sezo y'iyo goma irokoke. Ari hamwe rero ivyo tuvuze vyokorerwa ko mu maguru mashasha mu ntango y'indwiza izina murimyi yoba yararonse ifumbire. Inyishu kuri sezo ikurikira n'ibindi bihe vyo hanyuma ni inyishu y'igihe kirekire turayibaha mu nkuru ikurikira, aho turababwira hamwe muri rusange inzira Ndayishimiye yocamwo kugira ivyavuzwe vyose bishobore gushoboka. Co bikoze si mu ifumbire gusa, hari n'ibibazo vy'igitoro, aho hari umuti urama ku bitoro, ifumbire, isukari ndetse n'ibinyobwa vya Burarudi. Uburundi bukaba bumaze imyaka n'iyindi hari ivyankenerwa vyacitse umuzi wibuye, aha twovuga ibitoro, ifumbire, isukari, ibinyobwa vya Burarudi. Inyishu rero nta yindi, inyishu kw'ikena ry'ivyo twodondaguye iroroshe cane, kuko si karandagase kw'isi katumenye bibura, ahubwo ni ikibazo Uburundi bwisangije. Sogokuruza yari amaze ati akatavuga ntigahenda akavuga. Reka duce ikibazo mu mizi hanyuma duce tududurira k'umuti wo gusohoka muri ivyo bibazo nubwo abategetsi badahanurwa. Dutangure twemeranya neza ko vyankenerwa vyabaye umuzi wibuye Umurundi abikeneye mu buzima bwa misi yose. Sibanga vyaramenyekanye ko ibitoro bibura kubera ubukene bw'amahera y'agaciro yo kubirangura hanze y'igihugu. Sibanga kandi ifumbire, isukari, ibinyobwa vya Burarudi bihingurirwa iwacu ariko bikaba ari umuzi wibuye. Ibi bintu bitatu vyose amashirahamwe abihingura ariyo FOMI, Sosumo na Burarudi ahuriza ku ngorane yo kubura amahera y'agaciro kugira arangure ibikoresho bitaboneka iwacu vyifashishwa mu ruganda. Kugera ngaha birumvikana ko ivyankenerwa vyose bibuze kubera amafaranga y'agaciro. Ayo mafaranga y'agaciro nayo ivyayo vyankira hehe? Ikibazo naco nyene reka tugice mu mizi. Duhejeje kumvikana ko ata mahera y'agaciro, ikibazo c'ibitoro, ifumbire, ibinyobwa vya Burarudi hamwe n'isukari bidashoboka kuboneka mu gihe amahera y'agaciro yoba atabonetse. Ikibazo c'amahera y'agaciro gifise imizi ya kure mu mvururu za 2015, ariko ubukana bwaco bwatanguye kuduza ibipimo ku ntwaro ya Ndayishimiye. Mu bisanzwe twibukanye ko igihugu kiri mu bihano vy'ubutunzi. Shirahamwe rya Buraya n'igihugu ca Amerika bashize Uburundi mu bihano kubera inyifato y'ubutegetsi mu gihe ca 2015. Ivyo bihano vyaje mu gihe Uburundi bwama buhabwa imfashanyo y'ibice birenga 50% ku mafaranga leta ikoresha ku mwaka. Izo mfashanyo zigihari, igitoro cisesa nk'imvura, isukari naho ushatse umuriyoni w'ibiro, ifumbire yari nk'ivu, nayo ibinyobwa vyari nk'amazi vyaraboneka ku bwinshi. Aha rero ngira ngo twese turatahuye ko ikidukenesheje ari amahera y'agaciro, atari ubwoko canke u Rwanda, ahubwo ari imvo za politike. Turazi neza ko tutanakekeranya ko ari hamwe Uburundi bwosubira bukanagura imigenderanire n'ishirahamwe rya Buraya hamwe n'igihugu ca Amerika. Mu kanya gato cane twoba twibagiye ko twigeze kuburanirwa. Ubwo nyene isoko yo mu kinywa bivunja amahera y'agaciro ku giciro gisumba ica leta inshuro zitatu yoba yugaye imiryango. Isoko yo mu kinywa idandaza ifumbire ku giciro cababa inshuro zitanu igiciro ca leta yoba yugaye imiryango. Eka n'isoko itazwi idandaza ibinyobwa n'isukari yoba iheze. Iki gihe rero Umurundi yoca yiruhutsa kuko n'ibiciro vy'ibintu kw'isoko ntivyosubira kuduga ku rugero ruteye akoba nk'uku. Noneho kugwa iki kugira ngo Burundi dusubire kurabana ryiza nabo bahoze bafashanya kuva kera? Eka n'umuti w'iki uroroshe, nta mananiza arimwo.
ngaha Ndayishimiye yo kwikora ku mushikiranganje w'imigenderanire Edouard Bizimana akazi ka Bizimana koba kuvugana n'ibihugu vy'Uburayi na Amerika. Mu minsi iri kurushi ibihano vyoca bifutwa, ubona ko n'uwo vyari vyashiriwe ko Imana yamuhamagaye Burundi bukaba buganisha mu ngiro ivyo bwiyemeje n'abafashanya nabwo bagakora ibibega. Mu vyo dukeka vyosabwa uruhande rwa Ndayishimiye n'ukwicarana hagati y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, imigambwe, abaserukira amashirahamwe yigenga, abaserukira amaradiyo, abaserukira amadini, kugira ngo bahurize ku kintu kimwe kijanye n'inzira bo kwerekezamwo igihugu c'abavyaye bose citwa umuvyeyi umwe. Ndazi ko Uburaya na Amerika bakibona icegeranyo cateweko imikono n'izo mpande zose z'abarundi, imfashanyo bwoca yashitse mw'ibanki nkuru BRB. Kuva uyo munsi nta muntu yosubira kubura uko yiyunguruza, nta gasukari wobura kiretse utagira ayo kagura, nta murimyi yosubira kubura ifumbire yo guterera imirima yiwe. Iki gikorwa c'iteka tuzogikesha Evariste Ndayishimiye na Edouard Bizimana, twizeye ko bazobikora. Ngaha dusoreje amakuru twari twabateguriye muri kano kanya. Muze kuja kure, dufise izindi nkuru nyinshi twateguye. Ibihe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.